Ni amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu mutekano, aho umwanya n'umwanya intambara ishobora kubuka hagati y'u Burundi n'u Rwanda, nyuma y'aho Perezida Evariste Ndayishimiye ategetse abatwara igisoda c'u Burundi kurungika abasoda benshi, abapolisi, imbonerakure ndetse n'ibigwanisho bikomeye cyane ku mupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko imipaka yose ihuza n'u Burundi n'u Rwanda igomba kujyaho abasoda benshi ndetse n'imbonerakure, abapolisi n'ibigwanisho bikomeye kugira ngo bitegure gukuraho ubutegetsi bwa Kigali nk'uko yabitangaje ari mu gisagara ca Kinshasa, aho yari ko araganira n'urwaruka rwa Kongo, aho yarubwiye ko agiye gufasha abanyarwanda gukuraho ubutegetsi baboheye amaboko y'umugongo, kandi akavuga ko umuntu wese uzagerageza gukuraho ubutegetsi bwa Kigali wese azamushigikira. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kurunda ingabo nyinshi ku mupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda, kandi hakaba hari n'amakuru avuga ko hari batayo zishika muri enye z'interahamwe FDLR nyine barya basize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda, ihonyabwoko ryakorewe abatutsi, bariko baza mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo bahite boherezwa ku rugamba, aho nyine bagiye kurwana n'u Rwanda nk'uko nyine babivuga, aho baje bahawe ibigwanisho bikomakomeye ndetse n'ibindi byinshi bya gisirikare, bakaba babihawe n'igihugu ca Kongo kugira ngo baze gufasha abasoda b'u Burundi gutera u Rwanda, ariko akaba ari umugambi utazigera uborohera kandi utazigera ukunda, kuko u Rwanda ni igihugu gikomeye cyane gifise igisoda gihambaye muri Afurika, aho benshi muri Afurika batinya igisoda c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu bajenerali bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba bataye mu mucanwa ukomeye cyane. Bamwe n'abandi bakaba batanguye kugarariza ingingo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, kuko bamaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye intumbero afise atayindi uretse kwifatanya n'interahamwe zasize zikoze ihonyabwoko mu Rwanda, amaze bagatsemba umututsi aho ari hose ku butaka, bwaba ubw'u Burundi, bwaba ubwa Kongo, bwaba ubw'u Rwanda, babanje guhindura ubutegetsi mu Rwanda nk'uko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubishikiriza. Ariko akaba ari amajambo yababaje abarundi, abanyarwanda ndetse n'abandi bose bakunda ikiremwa muntu, kuko babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo ashikiriza ari amajambo ateye isoni kandi ababaje, kugeza n'aho leta yiwe yasohoye itangazo yitandukanya nawe, aho yavuze ko ataho ihuriye n'ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cabo, kandi ivuga ko rwose yitandukanije nawe nk'uko nyine byari byanagenze mu minsi yaheze, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yari yagirije u Rwanda ko ari rwo ruha indaro Leta Itabara, akavuga ko babaha ibigwanisho n'imyimenyerezo ikomeye cyane, aho yavuze ko u Rwanda rwigisha Leta Itabara kwica abanyagihugu bato bato cyane cyane ababyeyi bibungenze ndetse n'inzoya, ariko byose leta ya Kigali ikaba yarabihakanye yivuye inyuma, kugeza naho umugambwe uri ku butegetsi ari nawo mugambwe Perezida Evariste Ndayishimiye akomokamo CNDD-FDD, umunyamabanga mukuru wawo yagiye imbere y'abamenyeshamakuru amaze ababwira ko yitandukanije, kandi ko umugambwe wose udashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ku majambo yashikirije, aho Reverien Ndikuriyo we yumvikanye avuga ko ibiganiro ari byo bigomba kujya imbere kurusha imishamirano. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye guta igihugu mu manga ikomeye cyane, kandi ko abandanya ingendo afise yo kuhemukira igisoda ku buryo bukomeye cyane, kuko murazi ko ku munsi w'ejo abasoda b'u Burundi bashika kuri 470 bahitanywe na M23 mu ntambara nyine iriko irabahuza na M23, mu gihe bamaze iminsi bicwa na M23, abandi bakomoka bagata urugamba, kugeza naho hari abajenerali bakomeye cyane ndetse n'abasirikare bakuru bariko barata urugamba bakajya kwifatanya n'imirwi yitwaje ibigwanisho, harimo Leta Itabara, umurwi udwanya leta y'u Burundi umaze imyaka myinshi uri ku butaka bwa Kongo, aho wavutse mu mwaka wa 2011. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya avuga ko abarongoye uwo muhari ari abarya nyine bagerageje gutemagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na Godefroid Niyombare, mu gihe Leta Itabara yavuga Godefroid Niyombare ari we wari urongoye intwazangabo ngaha
mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru menshi ahambaye cyane ari kuvuga mu mutekano yerekana ko ibintu bishobora kuba bibi cyane umwanya n'umwanya ndetse n'ibiriko birakorwa ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Burundi kugira ngo bahindure ubutegetsi mu Rwanda, ariko ibintu bishobora kubata ku w'amazi kuko RDF nayo iriteguye kandi imaze imyaka myinshi iteguye, aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gushora abasoda biwe bari basigaye mu ntambara batazigera bikuramo kuko bagiye kujya mu ntambara batiteguriye, mu gihe u Rwanda rumaze imyaka myinshi rutegura intambara nk'uko nyine umukuru w'igihugu w'u Rwanda akunze kuvuga ko ushaka amahoro ategura intambara, ariko u Burundi bugiye kwishora muri iyo ntambara butigeze bwitegurira neza, ariko byose Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariko arabikora kugira ngo ashimishe shebuja Kisekedi, perezida wa Kongo, aho nyine yamurunzeho amadolari menshi nawe akemera gutanga abana b'igihugu, aho abasoda b'igihugu bamaze gushirira muri Kongo, abandi akaba agiye kubarungika mu ntambara izabahuza n'abasoda b'u Rwanda bitazigera bimworohera kuko naho nta numwe azagaruka mu Burundi kuko bazahura n'ingorane zikomeye cyane. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe cyari kigeze kugira ngo nawe ajyanwe mu mpimba cyangwa se asange Bunyoni Igitega, kuko ibyo ariko arakorera abarundi ari ibintu bibabaje kandi biteye isoni kandi akaba ari ibintu bidashobora kwihanganirwa. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gufatwa agapfungwa kuko aramaze guhemukira abarundi ku rugero rutarigera rubaho, kuko imyaka 3 n'inusu amaze ku butegetsi aramaze gukora amakosa akomeye cyane kandi aramaze guhemukira umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe CNDD wari wamugenye ngo userukire umugambwe umaze imyaka myinshi urongoye igihugu c'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye aramaze kuhemukira ku rugero rutarigera rubaho, yifatikanije nyine nabo bose bariko baramuhenda ko ibintu bizagenda neza naramuka ashoboye guhindura ubutegetsi mu Rwanda, ariko bikaba ari ibintu bitamworohera na gatoya kuko na Kisekedi umaze imyaka myinshi avuga ko agiye guhindura ibintu kandi ko agiye gukora intambara ku Rwanda, aho yavuze ko ari mu gisagara ca Goma ashobora kurasa Kigali akaba yarabivuze nyine aho yari ariko ariyamamaza mu matora yatsinze, ariko benshi bavuga ko atana yatsinze. Ibyo nyine akaba yarabivuze, ariko n'ubu bikaba byaramunaniye kugeza naho yifatanya na Perezida Evariste Ndayishimiye, none akaba ari kumuhenda ngo aba ari we arungika abasoda be mu ntambara y'u Rwanda amaze bashirireyo. Benshi bakabona neza nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye arongowe na Kisekedi kuko niwe uriko uramuha amabwiriza, akaba ariyo mpamvu nawe nyine ari gukora ibyo ashaka kandi akaba ariyo mpamvu ari guhemukira abarundi ku rugero rutarigera rubaho. Ni mu gihe imburamukoro zo mu gatsiko ka FDU inkingi zikomeje kwiha amenyo y'abasetsi, aho zigira impuguke mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu zikora zigamije kweza uruhara rw'umutwe w'interahamwe wa FDLR mu bibazo byayogoje icyo gihugu ca Kongo, kuko FDLR nayo iri mu biteza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, kuko FDLR kuva yashika ku butaka bwa Kongo igikorwa ikora ni ugutsemba uwitwa umututsi wese ari ku butaka bwa Kongo. Mu nama y'umushikirano yateranye ku nshuro ya 19 ku matariki ya 23 na 24 Mutarama 2024, Perezida Kagame yagarutse ku bibazo by'umutekano muke biri mu karere, agaragaza ko u Rwanda nta ruhare na rumwe rufise mu bibera muri Kongo. Perezida Kagame yashimangiye ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ari bo ntandaro y'ibibera muri Kongo, kuko kuva wahungira ubutabera muri icyo gihugu wahawe ikaze ndetse uhabwa by'umwihariko rugari muri politike y'icyo gihugu. Ibi byatumye abatutsi bo muri Kongo bahura n'akaga gakomeye, kuko kuva uwo mutwe wagera muri icyo gihugu batasibye kwica urw'agashinyaguro, kuko wakomeje gukwirakwizwa ingengabitekerezo ya jenoside bagamije kurimbura umututsi ku isi yose, ariko akaba ari ibintu batazigera bashobora. Ibi babigezeho kuko ubutegetsi bwa Kongo bubaha ubufasha bwose, ndetse usibye kuba barashizwe mu ngabo z'icyo gihugu FARDC banahawe uduce tumwe bayobora, ndetse akaba ari nabo basoresha muri utwo duce, akaba ariho bakura amafaranga menshi cyane yo kubafasha guhungabanya umutekano mu Rwanda, ariko ibizabata ku w'amazi.
Ibi nibyo byatumye abanyekongo barenga ibihumbi ijana bahungira mu Rwanda mu myaka irenga 20. U Rwanda rwakomeje kubera Kongo umusamariya mwiza kwakira abanyekongo uko bashoboye ndetse banabahabwa iby'ingenzi kugira ngo babashe kubandanya ubuzima. Imburamukoro za FDU nkingi ariko zihora zishaka gupfobya ibikorwa bibisha bya FDLR bakomeje gukwirakwiza amahomvu adafise epfo na ruguru bavuga ko Kagame ari we kibazo kiri muri Kongo ari nawe atuma abanyekongo bakomeza guhunga, ariko byose bikaboneka ko ari ibintu bikomeye cyane bishaka gushyigikira nyine abashaka gukora amabi ku butaka bwa Kongo, kandi akaba ari ibintu bitazigera byihanganirwa na leta ya Kigali. Akaba ari no mpamvu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Paul Kagame yavuze ko uzahirahira wese akarenga imbibi zihuza z'u Rwanda wese azahura n'ingorane, kandi ko intambara azaba atanguje izatangurira iwe akaba ari naho irangirira. Akaba yarabivuze mu nama y'umushyikirano aho yahaga gasopo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye wari uherutse kuvuga amajambo ateye isoni. Bizosaba umwanya kugira hatorwe umuti ku kibazo kiri hagati y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda. Bivugwa n'umuhinga akomeye cyane avuga ko bizasaba umwanya muremure. Haraheze umwanya hibonekeza amatati hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku ruhande rumwe n'ubumwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro cya Kongo ku rundi ruhande, ndetse ibintu bikaba bitanoroshe ku gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Kongo baranamaze kugira urunani kugira ngo bagwanye mugenzi wabo w'u Rwanda Paul Kagame, bafata ko ari umubanyi mubi afise imigambi yo kwiyagurira akarere. Ubwo umuhinga mu bijanye n'akarere k'ibiyaga binini akaba n'umwigisha muri za kaminuza Ismael, bizosaba umwanya kugira ngo hatorerwe umuti. Injyane ziri hagati y'ibyo bihugu bibanye byo mu karere bizasaba umwanya muremure cyane. Kubw'iyo ncabwenge imishamirano yose iri hagati y'ibyo bihugu bitatu byo mu karere k'ibiyaga binini ni aya kera cyane, mbere no mu bihe bimwe bimwe bikagira umuzi mu bya politiki, ubwoko n'ubutunzi, byose nyine bikaba birimwo kugira ngo ibintu bibe byaramaze kugera hano bigeze, aho benshi bavuga ko ibintu bijanye n'amoko aribyo biriko biratera ikibazo gikomeye cyane mu karere, kuko hari abariko barashaka gutsemba ubwoko bw'abatutsi mu karere. Nibaza ko ibyo bizofata umwanya muremure kugira ngo amatati ari hagati y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda, kuko si ingorane zifatiye kuri M23 iri muri Kongo canke Leta itabara mu Burundi, niko abivuga. Arongera agatomora ati ku ruhande rwa Kongo haracari iyo abagwanyi ba FDL ari abagwanyi bakoze ihonyabwoko mu Rwanda bagishigikiye igisirikare ca Kongo. Ku kijanye n'ibihugu bibiri u Burundi na Kongo biriko bigerageza gushigikirana ko kuja hamwe ngo bigwanye u Rwanda. Ufashe rero ko hari ibisigarira by'amatati yo muri kahise mu bijanye n'imigenderanire igoye hagati y'ibyo bihugu bibanyi, ku bwanje novuga ahubwo ko bigoye kuvuga ko amatati amaze imyaka myinshi azotorerwa umuti vuba ahangaha kandi byihuse. Ubwoba bw'amabi ashobora kwaduka. Ismael afise ubwoba ko hashobora kwaduka ubukozi bw'ikibi bwo mu kivunga hamwe amatati yoguma yibonekeza. Amatati hagati y'imiryango araba bamwe mu banyagihugu arashobora kwadukamwo amabi atagira izina mu kibano. No gushamirana hagati y'ibyo bihugu birashobora kwiyongera ku buryo butangaje mu karere, niko uwo muhinga abisobanura, akavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane. Wa 11 uheze indongozi z'u Burundi zarugaye imbibi ico gihugu gihana n'u Rwanda, bakagiriza umukuru w'igihugu Paul Kagame gutunga imirwi y'abagwanyi biterabwoba b'abarundi. Mu kiganiro n'urwaruka rw'abanyekongo naho Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo ku munsi w'Imana uheze, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyahishije inzigo afitiye Kagame, afata ko ahungabanya akarere kose. Paul Kagame yishuriye mu ikoraniro ry'igihugu ryitwa umushyikirano
mu kwishura abansi biwe. Mu gihe cyo kwiyamamaza kwiwe imbere y'uko asubira gutorwa byiyamirijwe, umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi muri Kigarama guheze yagereranije Paul Kagame na Adolf Hitler, yemeza ko afise imigambi yo kwagura akarere. Ubwa mbere umuti nyawo kandi ukwiye kuri ibyo bibazo ni ukuvugana hagati y'ibihugu. Ibiganiro niko bibonwa n'uwo muhinga, avuga ko ibi bintu bishobora gutorerwa umuti biciye mu biganiro. Rero amakungu ONU n'amashirahamwe nk'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bwa Buraya afata ibintu nkama mu gutera intege abakuru b'ibyo bihugu bitatu kugira ngo biganirire ibiganiro by'ukuri kandi byubaka, niko ahanura kugira ngo ingorane zihere. Ku bwa Ismael, umuryango mpuzamakungu utegerezwa gutegekanya ibihano ku gihugu cyose cyo kwagirwa n'agasotoro, guhonyanga amategeko mpuzamakungu, kwinjirira ubutaka bw'ikindi gihugu no kutubahiriza imbibi z'ibihugu bibanye. Ibyo bitegerezwa guca mu matohoza yigenga, niko uwo muhinga arangiza akavuga ko ibintu biriko biraba ngaha mu karere ari ibintu biteye ubwoba kandi biriko biraterwa n'abakuru b'ibihugu babiri, harimwo nyine umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Neva ndetse n'umukuru w'igihugu ca Congo Tshisekedi, aho nyine bashaka gukorana n'interahamwe kugira ngo bakore amabi yose ashoboka ku butaka bwa Congo, ubutaka bw'u Burundi n'ubutaka bw'u Rwanda. Hari amakuru menshi ahambaye cyane tuba turiko turabatohoreza kuri nomenesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Muri cyo busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone cankwe subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Turaza tubabwira amakuru ahambaye cyane y'ubwoba buri mu banyagihugu b'abarundi bariko barabona ibigwanisho bigenda byegera mu ishamba rya Kibira ndetse no ku mipaka yose ihuza Burundi n'u Rwanda, bakaba bariko baramama bagasaba ko ibi bintu byahagarara. Byose nyine muraza kubikurikira amakuru yacu yo hanyuma.